ibi ni ibintu mbe urazi ko igihugu ca Qatar hagibona u Rwanda gurirwa ruravuga ngo turarenze ngo Kigali yacu ni nziza. Urazi ko igihugu ca Qatar arico cashize imitahe mu Rwanda, umuntu aza kubiharira canke ampinyuze ambwire. Twaravuze nti ino ntambara ije kudefinisa hagati ya Neva na Kagame, umuntu ari foro akomeye. No kuvuga reka jewe ndabibasibwire neza, no kuvuga bijya bisigura ko kuri tele perezida wacu Neva yamaze kugira nti gutsinda urugamba. Yego, no kuvuga hajya rero nibimo navuga rero umuzungu canke umwarabu wese arondera inyungu ziyiwe. yego, agenda gushigikira wowe udakomeye araguta kagenda araguta kwera. So ibi rero bisigura ko Kagame byarangiye vraiment kuko ni ibintu bibonye. mugabo yumvire umuntu akagukubita ushika ntagutwara na boss. Umuntu akagukubitira ku ntambara kuri tele, ajeje kugukubitira kuri tele akaca agenda akaca avuga ati bana boss wenda mugutwaye. Ibaze vraiment. Zimameze neza. So ni Link Arlene Alou. Comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musume no maso y'inyana. Yeah. So guys, reka ndabaramutse cyane ndabakumbuye n'umutumire wanje twari tubakumbuye turabaguye mu nda cyane. Turamukije abantu bose kubiyambi byinshi. Turabonukije abantu bose badukurikirana, twongera tubibutsa my friend wowe turakora subscribe ukora nanyo bikora, twongera dushimira bimwe bivuye ku mutima abantu bose badukurikirana. Ba Elias hariya, ba Fideli, ba Josiane, bande maze no kubamenya. Abari mu Burundi, hanze y'u Burundi. Nibaza ko makuru tubaha. Abagerako uko abari kose. Nongera shimira aru. Urazi nayo ikiganiro coronka views zitanu. Mugabo bajya abantu batanu bagafashwa n'ibintu tuba twabahaye. Kandi bajya abantu batanu bakatwereka ko ibintu twabahaye twagize akigoro gakomeye. Akigorego. Bora ko my friend kuza ngaha tugakora si ibintu biba. Ibintu nyine biba bigoye, umuntu abivanga n'ubundi buzima pembeni gacusanga turi yaranja kugira ngo tubahe ibintu biri umwanya. Nubwo sometimes duhora ducekwa iki ubuzima. Ariko turabakunda cyane. Natwe turabakunda gose. Ariko tubanze duce akanoti. Reka duce amafaranga kwanza. Shaka noti. Reka tubanze tuvuga ati Superbat. Muri Superbat bafitiye amabati meza cyane my friend. Ya première qualité ameze neza cyane. Urazi ko boss wa Superbat ari mu diaspora, vraiment diaspora. Big up sana. Ubahwe. Big up sana kabisa. Tukine ba diaspora benshi bakora ibintu nkabijya mu gihugu. Inganda nkazijya. Mututi bagiye amabati yaho. Nizami. Amabati yaho ni meza cyane. Ni dori kandi kubeye nziza gose. Ego. Liam promoter. Kabisa. Eka tuje muri Unaskoki naho. Unaskoki. Kibonobono. Ryari narabonye mucankuzo bari batanguye kuyimbura ikibonobono. Gitegwa cy'ikibonobono Burundi bwose. Ubu bararima. Ego. Bagije kurima bakaca bagisoroma, baje kugisoroma bakaca bagihingura n'amamashini agihingura yaraje. Umva ko ibintu biguma ari sawa cyane. Ico coco. Kandi tubibutsa ko ushobora kuzana umutahe kawushira muri Unaskoki. Muri Unaskoki. Ibintu bikandanye bimera neza cyane gose. Ukeneye akanimero atwandikira tukabahuza. Kwandikira nimero yanje biri ngaho. Nta kibazo kabisa cyane. Liam promoter. Turamutsa na Mutamana kre. Uramwibuka? Ego. Big up sana mzee. Uje mzee wa mateka gose. Turamuramukije gose. Liam promoter reka rero tuje mu nkuru idonido yuno musi. Mu kiganiro nyezina. Ikiganiro nyezina no musi. Naho tugikoze duteba. Abantu ibyabaye hari rose twararonse abashitsi biteka. Biteka. Ebana bajya bashitsi bubaho. Bubaho cyane. Twararonse abashitsi biteka bo muri Qatar.
mu gihugu ca Qatar. mu gihugu ca Qatar twarasinye amasezerano. Ruseze wari umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi. Man, kijya kintu ni kintu gikomeye sana ku Burundi c'agaciro cyane. Man, je ndakunda umukuru w'igihugu cacu. Hariho ukuntu akora utuntu bukebuke bukebuke yitekerereje yumviriza amajambo nawe afise ivyo wari karapanga. Hariho umuntu araho yigeze kumbwira ati jewe Mutama ndamushigikije 100%. Yikorera utuntu twiwe ino nkuru kweri ino nkuru nubwo tubibahaye dutiba muzoze mutubabarire ariko tuba tubafise ku mutima. Uko inkuru ntipfa inkuru ntipfa kandi ntibora. Kiza nuko tuyibahaye twebwe tuba turi mu vyunguka kweri ntituba twaretse gukora ngo nukuri tuvyanka no. Tuba twafatiriwe n'utundi ariko inkuru ahiziye iraryoha turayibaha yes rero icambere yego riya promoter. Reka rero tugende ku kiganiro nyizina cuno musi. Mbega ku masezerano yarayabaye y'u Burundi n'igihugu ca Qatar. Nawo mu gihugu ca Qatar wewe bivuga kwiki? Bo icambere nk'umusesango zina Murundi wese yego akwiye kwishimira umunsi itariki 16 azandika ahantu Ruseze. Urumva? Ibi ni ibintu mbe urazi ko igihugu ca Qatar hagibona u Rwanda gurirwa ruravuga ngo turarenze ku Kigali yacu ni nziza. Urazi ko igihugu ca Qatar arico cashize imitahe mu Rwanda. Umuntu aza kubiharira canke ampinyuze ambwire. Qatar urabona ko mu misi yahera bamaze imisi batwijya ko ngo Paris Saint-Germain ngo yambara ngo visit Rwanda. Paris Saint-Germain ni yahe? Siyo mu gihugu ca Qatar. Ubwo nabami ba Qatar. Yego. Bavyumvikana ko ari igihugu ca Qatar cyabiko. Yego. Barafise Rwanda Air. Rwanda Air si Qatar yayibaguriye. Yego. Nukuvuga u Rwanda gose kujya urubona. Rwaraguzwe. Kujya urubona u Rwanda. Bubatswe n'igihugu ca Qatar. Rero kubona barazanye imitahe ngaha mu Burundi bifise ikintu kinini bisiguye cyane ku buzima bw'u Burundi. Urumva? Mu bisanzwe ijya Mansur Holding umva no kuvuga n'amashira hamwe yagiye hamwe. Urabona nkuko kwa Unaskuki urumva yoje hamwe n'andi mashira hamwe urumva bagakora ikintu ushika naho no mu kigega ca leta no muri banki muri BRB babwira ati mwebwe ikigega canyu niki. No kuvuga ijya Mansur Holding yaje ngaha mu Burundi ni kigwi no kuvuga n'amashira hamwe yagiye hamwe kugira aze arakorera mu bisata bitandukanye. My friend bajya abantu barakomeye. Yego. Beinvestisa mu butare, bakeinvestisa mu bitoro, bakeinvestisa mu mihuzenya mu bukirarugendo. Urumva? Tourisme. Urumva? Mu burimyi n'ibindi byinshi. Urumva? Rero kubona baraje mu Burundi bino bintu ngoma ndabisanishe n'intambara yariko iraba muri Kongo. Nibuka my friend mu minsi yahera ahubwo big up sana Jamangu Abdul niyo twakunda kubikorera ko cyane. Twaravuze ino ntambara ije kudefinisa hagati ya Neva na Kagame umuntu ari for akomeye. No kuvuga reka jewe ndabibasibwire neza. No kuvuga ni nk'uko unya Barcelona na Real Madrid baba bariko barakina. Hazi ko hari abaroreretse. Hajya rero kadufate ko Neva wacu ari Barcelona
Yeah. Kagame yari Real Madrid numva bahuriye mu kigo dufate bose n'abakoca Yego. bazi ko umukoca agira abajoueur Yego. dufate ko igisirikare cy'u Burundi nara DF Inkotanyi nibo bajoueur bariko barakina ngarambwira ati big up sana igisirikare cy'u Burundi vraiment cubahwe cyane gose cubahwe kuko hagiye igihugu igisirikare cy'u Burundi vraiment rero hajya president wacu gikoresha ingufu nyinshi president wacu na president w'u Rwanda hajya bariko baragira bari muri coaching yeah kuvuga hajya hanze naho hari abami ba Qatar abazungu bariko barasista match katurabe match umugabo muzima ninde umugabo akomeye ninde urazi ko objectif y'intambara kare kwari uko bafata Uvira bagaca bashika kuri objectif zabo barabonye go mu bwa mbere ukuntu bayifasha atamasaha haciye Bukavu atamasaha haciye yeah hama bakatangura kuvuga ngo igisirikare cacu gikomeye ariko bakibagira igisirikare cacu kiri muri Kongo kugirana kiri muri Kongo nk'umufasha ego igisirikare cyo kibishaka n'ubuco bishaka haje Bukavuka izohakura mu misi mike cyane yeah rero jewe sinahura ukuntu ibihugu nka Uganda Kenya Somalia n'ibindi byagiye hamwe bikananigwa no gufata Uvira kubera iki igisirikare ciki cy'u Burundi haje rero umwarabu yarabibonye wikatara avuga ati aba bagabo vipi ibaze yaru kuva muri 2005 sende dufata ubutegetsi yego ibaza ko bajya abantu unzenye batigeze baza yeah bashoboye kuza nibibihe no kuvuga iki rero ijya ntambara yo muri Kongo yadushize ku yindi level hagere umwara umpunzenya Qatar yarabibonye aravuga ati sha umugabo wo gushigikira n'uyu yeah no kuvuga bijya bisigura ko kuri tele president wacu yamaze no kuvuga bijya bisigura ko kuri tele president wacu neva yamaze kugira nti gutsinda urugamba yego no kuvuga hajya rero nibibona avuga rero umuzungu canke umwarabu wese arondera inyungu ziyiwe agenda gushigikira wowe udakomeye araguta kagenda araguta kwera so ibi rero bisigura ko Kagame byarangiye vraiment kuko n'ibintu biboneka deja byarangiye kuko ibi bintu mbere hose ntivyari bwigere bibi ntivyari bwigere bibi no kuvuga rero n'amasezerano ashobora guhindura ubuzima bw'igihugu hari n'umuntu yanyandikiye yegera avuga ati ngwe bana ngo Burundi ngo bugiye kuronka ngo Rwanda ngo nani ngo Burundi Air kuko murazi ko Rwanda Air ni igihugu ca Qatar mu bisanzwe u Rwanda muri rusangi n'imitahe yabajya barabo rero iyi ni nkuru yaciye imitima hari bamwe hari yanya mu Rwanda bose bien sûr hariho bamwe iyi nkuru yababereye nk'umururazi ego ari umubiritsi kandi umuntu uzumva ngene urura rero ni inkuru nziza ni inkuru umuntu wese akwiye kwishimira iraryoshe my friend jewe ndakeje igisirikare cy'u Burundi mvuze ko ari cyambere mwaka karere k'uyu mwanya nta beshi burimo igisirikare cy'u Burundi ega umuntu avuga ukuri kandi umuntu avuga ikintu ko kiba kiri ariko bamaze imisi bidiga ngo Uvira turaje muza hehe igisirikare cy'u Burundi cyaraciye umurongo utukura ijya ni vumbi urumva cyaraciye umurongo utukura avuga ati uyu murongo ntibawurenga neza cyane rero amasezerano n'amasezerano jewe ubwanje nakiriye neza cyane urumva nakiriye neza cyane urabonye ko n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aciye avuga ati abashikiranganje batangure gutegura ibijanye n'aya masezerano urumva kugira ngo ibintu bigende neza sinzi ko waravye kuri kajya gafoto ukuntu president wacu yararyohewe cyane yego ariko arabakira ega n'ibintu biryoshe baje mugabo yumvire umuntu akagukubita
gushika ntaho gutwara na boss. Umuntu akagukubitira ku ntambara kuri tere, ajeje kugukubitira kuri tere akaca agenda akaca avuga ati bana boss wenda mugutwaye. Ibaze vraiment. Abo bashirega dukomera amashi kwera yani cyubahiro. Nyeni cyubahiro. Arayakwiye. Igihugu cacu. Arayakwiye. Amashina ya. Arayakwiye. Nukuri. Ego. Dushimire n'indongozi zacu nziza z'u Burundi kuko ziko ziravyifatamwe. Ego. Kubakora ikintu kizima bari kubakora ikintu vraiment umeze neza. Baze bibandanize bikorera bukebuki amajambo bayumviriza babi mu munwa babaha amatwi babi mu munwa. Twaciye mu bugoye ariko mu izina rya Yesu Kristo ibintu byose byari byugawe biriko birugururwa. Yego. Nawe mu diaspora kuri abakino kiganiro. Sana mutahe wawe wikorera ibyunguka mu Burundi. Igihugu nyabagendwa. Sinka bimwe vya kera bace batangura kukubwira ngo mu Burundi ngo haraba ubu igihugu ni sawa. Ugihugu ni sawa murabona ko abanyamitahe batanguye kwisuka ari beshi. Yego vraiment. Muzani noti mukora imigambi yanyu ngaha mu Burundi ni igihugu ebana kimeze neza, ni igihugu cimbuka, ni igihugu gifise ubutare, ni igihugu gifise buri kimwe. Urumva jewe vraiment ibyo nagomba kubashikiza byari ibyo nukuri Liam Promoter urakoze cyane ubidusesanguriye neza cyane ahubwo ngira ntumirire aba basinzwe badukurikirana ikintu cyose baba bifuza ko tubashikiriza bazo bakitubwira bazize baratwandikira muri commentaire hama ikindi kintu nacu je nshobora kuba nabivuze nabi nimba ufise icyo uterera ushobora kutwandikira muri commentaire bikoze fresh oya hari abantu usanga ngaha anya babamesha usanga baba bazi ibintu birenze ico cyo ushobora kutwandikira muri commentaire ukavuga ati burya rero byari kugenda ukudukuduku ushobora kutwandikira hari akanimero kari ngaha kaduterera ibintu bikagenda neza Liam Promoter, thank you so much. Big up, son.